twumvirize ibibazo byari byashikirijwe nyakubahwa umushikiranganje w'amagara y'abantu n'inyishu yashoboye gutanga. Ibibazo bishikirijwe umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Ikibazo ca mbere, mu rugendo abashingamateka bakoze mu ntara no mu burere bw'ubuvuzi warerekanye ko ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta mutuelle de la fonction publique rihanzwe n'ingorane nyamukuru zibiri zikurikira: ikena ry'imiti rirenze urugero cane cane mu budandarizo bwaryo, rimwe na rimwe no mu budandarizo bw'abikorera utwabo bakorana naryo pharmacie privée partenaire. Imiti ishoboye kuboneka nayo usanga izimvye cane ku buryo umunywanyi aguze umuti usanga aca asabwa kuriha amahera y'inyongera supplément, rimwe na rimwe mbere asumba igiciro c'umuti cari gisanzwe carashinzwe na mutuelle de la fonction publique ifatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Nyakubahwa mushikiranganje, mwodusigurira imvo n'imvano y'iryo kena ry'imiti mu bubiko n'ubudandarizo bwa mutuelle de la fonction publique n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro by'iyo miti? Inyishu: banyakubahwa abashingamateka, ubwa mbere na mbere dufatiye ku byagiye biraboneka mu manama atandukanye yakozwe, byarabonetse neza ko itegekanywa ry'imiti igurwa quantification na mutuelle de la fonction publique biciye mu kigo Kamebu ariyo ntandaro nyamukuru y'iryo kena ry'imiti. Ivyo bibonekera ku bitigiri vy'imiti biba byarasabwe, aho usanga hariho imiti isabwa iri ku rugero ruri hasi cyane. Ivyo vyagiye birabonekera ku kiringo iyo miti mara imaze kugera mu bubiko bwa mutuelle de la fonction publique. Aha baratanze akarorero, aho batanze akarorero ku izina ry'umuti bita insuline semilante unité internationale ijana, aho mutuelle de la fonction publique yari yategekanije ibihumbi 3,640, ariko Kamebu nayo igaheza, ariko imaze kugenda muri Kamebu gutora iyo miti igaheza igatora ibihumbi 4,140. Nk'uko ngaha baciye babisigura, murabona yuko mutuelle de la fonction publique yasavye Kamebu ibirenze ivyo yari yarakomanze. Aha ubwa kabiri hariho umuti diclofenac suppositoire. Nyakubahwa umushingamateka, sabe ibi bintu bibiri biratandukanye, kuko ntushobora kuza kwishura ikibazo cyo kuvuza umuntu hanyuma ukaza kwishura uvuga ngo iyo ngo Kamebu ngo igura imiti, ukazana ibintu by'ibiciro n'ibiki, ukumva ibintu by'amahera bongera ko by'amasezerano yabo, niho bigoreye. Niyo mpamvu ndababajije nti aha cyari kibazo cha mutuelle de la fonction publique, imiti ntiboneka kandi ibonetse irazimvye, mugabo uciyishiramo Kamebu ikibazo gica gihindura isura. Aha nibyo nshaka kubabwira, kuko uravye ingene vyagiye bisigurwa nibibazo birebire, ni nyishu ndende, nibibazo birebire, inyishu ndende, ibibazo birebire, harimo n'ama interprétation des chiffres, ama interprétation des données, usanga ko vyosaba yuko abo muri komisiyo bobanza bagaheraheza, paguheraheza gusoma oya, babanza izi zibiri bakazishira hamwe, hanyuma bakadukorera une exploitation kugira ngo basepare muri exploitation, boduseparira ivya Kamebu hanyuma bakadushira ivya mutuelle de la fonction publique à part. Gutyo tukacare tuza kuraba muri mutuelle de la fonction publique ico twobongerera niki
kugira ngo mutuelle de la fonction publique ikore neza cyane canke icyo twabakuriyamwo niki kugira ngo yoroherwe gukora mugabo ubu twishura icya mutuelle tubaye kukivoma muri kamebu icuruza imiti igura imiti igacuruza imiti aha havuzwe byinshi iki kibazo maze kucyumva kenshi mu nzego zitandukanye kenshi nimaze ko hari ikibazo cyoroshe ni cyoroshe pe harimo n'ibintu d'intérêt harimo n'ibintu conflit d'intérêt aha yarakoze yarabizi nguyu deuxième vice arabizi aha rero je kwari kugira ngo sinanse kwari kugira ngo abandanye asoma oya nuko gusa ndiko ndabazani eske ico hano aha uko babiduhaye ubu turashobora hano kubikorera ko mu nama nshingamateka ku kibazo cyo muri fonction publique muri mutuelle de la fonction publique batubwira bati imiti niboneka nibonetse irazimvye begaho nibaheza kubisoma muca mugira gute muca mutangura kubaza ibindi bibazo bubaho abashinga amateka muca mutangura kubaza ibindi bibazo byo murabivamwo donc nimubaza ibibazo muhava muronka inyishu ziri mwaha none sabashikiranganje bagiye babaha inyishu muhava muronka inyishu ziri mwaha noneho bica bigenda gute Mama Kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara niziye yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abajya abantu byananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe.